GM Films, good news films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu. Senge nukuri ndamushyize ku murongo neza neza namwumvishije kandi arabyumva neza ndabona ko ariko arabitahura gusa rero Senge urabizi yuko ibintu by'urukundo bigoye burya hajya umuntu akorokeye mu rukundo kugira aveyo biba bigoye si ibintu avayo ubwo nyine byihuse ni buke buke siko mugana abonye ko ariko arabitahura buke nasanze wowe waguha valere cyane arakubaha mana ege iyo uvuze iba ririjana Ive hamwe wumfasha bikagenda neza akava inyuma y'ujya mukobwa je sinzigene no gushimira bimwe byimva umutima hamwe uvuga uti nukuri Senge nukuri numumama wanje Senge je nukuri nta kintu nazogukorera kandi burya natanguye aha ndiko ndacopera gusa rero Senge burya kugira ngo naburya yarihaye jya mungu wawe urabona yarihaye burya birasaba yuko ndamuguma hafi nkaguma ndamwagiserera nawe kumwagiserera urumva sikumu no musanga hehe mpaka ndamusohokane kandi ugira abona ntashobora kuja mu kantu ka hovyo kadesa kabari oya uje kenda ahantu haboneka heza hamwe usanga n'ibiciro bitari kuri prix normal ashobora kumbura ume $100 cyangwa $50 ndabukungene no musohokana reka Senge bisaba ubuvi ukampe kugira ndabukungene no $100 n'agasase nkani wo twara amarundi ni wo butwaye amafaranga yo kumusororera atuba azoca kongereza oya Jesse jewe Senge aho uvuga ati ni muhungu wawe urabona umuhungu wawe ugweka gezeko hajya yogira ibintu komande je nkabura ico ndiha kapana $100 nawe oya no kugarukanira cagutse reka Senge ibintu ifaranga umviriza jewe kuri kurakorana ico kintu kugira umutima wanje usubire hasi ariko kankiza n'ukuri kw'Imana urya mugore ntabe ba mwana jewe n'ukuri reka ndondere muri iyi minsi zisho ndaguhamagara kuca umujana ewe Senge wandugira ubwawe je n'ukuri cyo nzogiheza nzokirangiza kurabona Senge urya muhungu wawe yahuye n'ibibazo byinshi irifo ko tutamutoneka siko ugira uku wengenga gusa pole kandi je gukungene namubonye bizokunda sa
Mama, tubwizanye ukuri. Kubera iki wakangutse ukamera nk'utwawe n'ivyiyumviro igihe wumva izina King Sabas? Hari ico muziko? Urambwira muvyeyi, sinzoheve ngwa mu kaga. Mukobwa wanje, King Sabas nta kindi ndamuziko. Ariko izina ryiwe nari ndarizi ntaramubona. Papa wa King Sabas yitwa Diodone, umugore wewe ni Mama Diva. Mama Diva ni mugenzi wanje, niwe mukasi wa King Sabas. Rero mukasi aramwanka bya bindi ntashobora kukubwira. Ibaza yigeze no kumuhamagara igihe kimwe ngo ndamuherekeze ku mupfumu aje kurogesha King Sabas. Ndamwankira. Wibaza ngo ikibazo kiri hehe? King Sabas n'umwana yavyawe hanze kandi ni wari ifura mu muryango kwa Diodone. Mama Diva afise ubwoba ko King Sabas ari washobora kuba asamuragwa mu muryango kandi ari umwana yavyawe hanze akaza kugaba Mama Diva yavyaye mu rugo. Aha rero umukobwa wanje imiryango yamaze kwinjiranamo. Dorcas ariwe mama wa King Sabas. Ivyiwe nanje ni birebire. Sinonka naho ndabihera ngo ndabikubwira. Gusa icyo mbonye cyocyo ikidahura n'imisozi. Mama, acha naronka ndenzako. Kimwe gusa usengera. Kuko urabizi King Sabas niwe yanyibagije ubunyamaswa bwose bwa Eva. Sishaka kumutakaza. Mon frère. Mbonye mama tawari cyane uva nta mpamvu ugenda kuganira handi hantu. Nacembura ko twoganirira ngaha. Nashaka kumpa amakuru. Ambwira ko vyagenze. Nta kibazo. Hanyuma uko vyagenze. Sha sinkuru yo kuvuga. Chris. Naragize ibibazo. Gushika naho ntangura kujya imihari ngene wantanya urugamba. Kuko mu bisanzwe nuko vyakugoye. Urazi ko nanifuje yuko mpresenta Tati nawe ari huri. Mama rero ni kwa kundi nyene umuzi. Ubwa mbere nabona ibintu bimeze neza cyane. Nkabona baratwenga, nkabona aramunezererewe, Ivete kwa kundi nyene ndavuga ati Imana ishimwe. Hewe Tati yakize kwakura ikirenge. Agiye. Tudabo mama yacambira ati muherekeza ariko uze kugaruka ndagukeneye. Guess what? Shitse mama yaritonze aransomera. Arambwira yuko adakeneye Tati, adakeneye kumwumva, adakeneye kumubona, icibagiwe co adakeneye ko yomubera umukazana. Bro, naragize ibihe bibi. Urashobora kwiyumvira umuntu nsigaye nkunda, nsigaye narimariyemwo. Muri jewe nari numva yuko abwo twokora mariage vyihuse. Kaza numva mama mbwiye ngo ntakeneye ko amubera umukazana. Naguye mu mazi gushika rino saha sinditora. Ahubwo narinda gukeneye kugira ngo mpanure dukora iki. Mon frère. Nitwabandanya tumureka mama yitwara uko. Ubona tuzoherera he? Igihe cyose yama yifuza dukora ibyo ashaka we. Ega twe turakuze.
Tugwe turakuze dushobora kurikina icyo cyose. Okay, par exemple, ubwa mbere yanse umukunzi wa Noneho. Ubugira kabiri yanse umukunzi wawe. Ubu nanjye hazogira igihe nzo umunsi anacapfa nga no. Kubera iki? Tuzo twamaze kumwereka ko dukora ibyo ashaka. Ahubwo rero Chris, mbega urazi yuko usa n'umpuye igitambara ku maso. Bino bintu ntibikwiye kuguma gutya. Erega icyo utazi ni kimwe. Mama yibwiriye n'akanwa kiwe twicaranye gutya vis-a-vis yuko adakeneta ati ahubwo ngo nzane diva. Akibimbwira numvise agahinda, umubabaro, ishavu, umujinya. Sindi bumubwire yuko diva ari umwana wa Diodone, ari umwana wa papa, ari umwana w'umugabo wiwe. Numva biragoye, ndabura ahantu nohera kugira ngo ndabimubwire. Ariko iyo asa n'ufashe inkota yaka umuriro agacubita mu mutima, umutima urimo igisebe. Ariko ndihangana, ndanuma, ndareka kumubwira ikintu na kimwe. Waruvuze rero tubikore gute? Igihari ni kumwereka mama icyo twahisemo. Tumaze kwimwereka wewe gusa nukudushigikira. Simpaka cyatweka ngivyo ashaka ibiki n'ibiki. Natwe turabantu dufise imitima kandi dufise shwa mu buzima bwacu. Rero ahubwo igisigaye mon frère, reka tumurindire niyaza tuvugane nawe. Bonite, reka ngume hano tumurindire. Peut-être niyatubona turi babiri akabona ko nawe unshigikiye, wongera unamumfashe, nibaza yuko ashobora nawe ne kwikubita gashi. Rega Chris, nkuko bivuze hano turi ku ishene. Yaratanguye yantu wa Noria, arasuye yantu wiwanje uwa gatatu. Mon frère, ubu ritegura. Hajye ubonye mugenza wawe bariko baramumwa, naho mushatsi ushaka kugatangura ugashiramwe amazi ukabombeka n'agasabuni kuko ni bushikiriwe. Aha rero mu gihe tutohagarara nk'abagabo, asha ndabona yuko igihe cyose azokwama avuga ati uyo sindamukeneye, uwo sindamukeneye. Reka tumwereke yuko hategerezwa kuba ubumwe mu budasa. Arafise ivyo akunda, natwe turafise ivyo dukunda. Ntitumutegeka kugira ngo akunde ivyo dushaka, ariko nawe ntadutegeke gukunda ivyo ashaka. Atumurinde. Aro gutema leta ha jenda aho ndasharamye moho, we nawe vipi? Sawe ntako negesho kigira vrema uri muhira. Genda muhungu rondera akazi, we nubona ko ivyo kwa Patrick vyaheze. Sha uracaronderera abazima mu bapfuye kweri. Yo hajya vyaraheze, none gashata ati na mama we bamaze kwigira muri Uganda. Ahubwo rero igitangaje, none Patrick ko yatubwiye ngo nitugende ngo azodutumako, none rujya ruzu agomba rukozi azogwibanamwe wenyene. We ntubona ko bajya abantu bafise imitima yabo yisangije ukubona. Eme ntabazogutuma ko ndakurahiye buri utarondera akazi. Jewe ivyanje bihomba. Niwe vyahombye. Jewe shimo nashimye. Jewe kakazi kaciye kabandanya, naciye nkora ubwenge bwanje nigiye. Cyenda mubwira no mu mabuja anyongera amafaranga, nce nkora ndara. Waza namubwiye ko kahetse, namubwiye ntabwo nyongera mbu mwizigirwa mu gitondo saa 6 ukenereye hose umvyure. Naragutse mugabo wibuke ko ndumuvakasi. Jewe nzopfuma ndogera ugurungura impene nguri n'intama, cyangere ndimisha ahantu ibiharage canke imiceri. Amahera azozaravayo. Niyo nshatse kwigira kwitemberera, jewe ubu n'ukuri ibintu byo kuguma mu masafuriya, je ntavyo noshobora. Ubu je nguma nibonamwe ubusirimu isaku yindi isegonde kuri yindi.
ego sha no guhanura vrema ko worondera je sinakubwiye ko wonyishinga yo gishingwa cy'ivyanje biguma biri ku mwanya. Okay. Sinkatati ikibiciwe akaja ngaho akatuburabuza ngo nta mwidegemvye ngo turonka ngo nta kwidegemvya kuzosubira kuhaba. None birangiye nsigaranye akazi kamwe nari mfise ubuzi bubiri nibereyeho neza. Ntacyo ubu rero yararamye ngo agombe ngo atwabwe na King Sabasi. Nanje ngire ntume kakanyoni kanje ndazi ko amababa yakatanyagirwa kazoguruka kazoshikana ubutumwa bw'ahatari hafi. Ivyo yiganjije ndazi nawe azobibona. ahubwo rero wemeze gute usigaye wipoteza ku buryo iminsi yose nje hano ku Murankunda waronse akazi k'igisiti uko nivyo oya bro akazi k'igisiti no kurejya urabizi. ni sawa waje uraboneka mana yanjye siratunga niyataha mama turakeneye kuvugana nawe. kuganira nawe cyangwa wari unkumbuye Chris waravuze ngo urankeneye kuva ryari je nicarana nawe we uri gusa n'ivyo bitatu waje uraziga Chris ko je ivyo bintu wabigize ntabikunda ndanka ivyo bintu mu buzima kandi n'ukuri biroroshe ntamushaka ko tuganira je na wewe banze ugende wambare ufuka ivyo bitatu waje hamuze tuvugane nziko nakunda je ivyo bintu ni sawa rero. Yego ni sawa meze neza nawe. Yego ndashima. Okay. Wazindutse. Wari mu duki wazindukiye. Hari mu bintu by'abakozi bariko barangora umukozi yanyononeye utuntu. No. Pole. Amana ndagenda nyene. Ubona ko berewe. Ubona. Voilà. Ni sawa. Kabara neza. Yego ndi hano rero mbarira. Mama ntabwo ari cyo nyine nshaka kuvugana nawe. Ni twese. Ndi jewe na grand frère. Icyo nashaka ko tuvugana. King Sabasi yarazanye umukunzi we ngaha. Aje kumukwereka. Ariko urazi ko utigeze umukunda. Urazi ibyo yise umubwira. Mama ikimbabaje ntabwo ari ibyo. Ntabwo bigeze gusa kuri King Sabasi no kuri Noneho niko vyagenze. Mama twinyimba tuzanye umukunzi wacu ngaha tukaza kumupresent wawe. Twa dushaka kudushigikira. Naho ubundi twe twa twamaze kumukunda twa twamaze gufata amahitamo yacu ya nyuma. Kandi turabisukura urukundo rujya urushatse. Ikiruta ivyo byose ntabwo ari uzobubakira. Bonyene bazokwibakira. Rero turagusavye. Kandi utwumvirize. Twege twamaze gufata ingengo. Ibyo wasabye nibizokunda. Kandi tuzobandanya twitegurira urubanza. Yes. Nkuko Chris abikubwiye. Integuro z'urubanza zirabandanya. Ahubwo ico baciza mariage no witegurire. Ikindi kintu naco. Hari kintu wakoze kitatunezereye na gatoya. Kurungika Noria mu mahanga. Juste umuhungisha Olivier. Ivyatuguye neza. Ariko twavuganye na Chris. Nta kuntu nokora mariage Noria atari hari. Petite sœur Noria ategerezwa kuba hari. Inde sinokora mariage petite sœur atari hari. Twaravuganye. Ahubwo bigeze kure. Ubwo rero umwanya n'umwanya uvyitege kandi nta gihinduka. Wihangana. Noria? Yego, Noria nyene. Kandi ibiyago byacu bigeze kure. Umwanya n'umwanya ashobora kuza mu inonzo. Mama, twari twifuje kukuganiriza ariko c'était juste kuguhereza ino information
kugira ngo ubandanye witegure hanyuma nta byinshi mama ugira umunsi mwiza. King we King we Chris King nimugaruke hano. Ariko abana b'ubu mana ibintu nibiki banzanira umukazana ntazopfa nduhutse n'umunsi umwe n'agahinda. Azi neza yuko wowe bizogenda gute ariko bugisi isigaye twigishiriza abana kweri nta n'ukunyubaha na gatoya uretse igitugu kirakura n'igisumbi zose kandi inyundi irakura n'isumbi yayujuje. We bandekere muri iyi misi nyene mana we oya navyo nosabira ko je wiwe. Divana diva wanje Imana ishimwe ko yakuzigamye mu rugendo ukabagarutsa amahoro. Ikindi naco wakoze no kwiyumvira ko twobonana tukayaga. Urakoze King, nukuri Imana yarakoze kundinda kandi nanje nezereje no kongera kukubona. Numva nari mfise ibintu byinshi twoganira ariko nibaza ko tutoganirira hano. Gusa nagira ndakumenyesha yuko hari iby'Imana yakoze kandi warakoze cyane kunsengera. Papa yaranyandikishije ubu cyo caravuyemo hanyuma ikigira kabiri yarambwiye ko yipfuza yuko yompresenta mu muryango. Burya namba ari ikintu yari yarindiriye yukuza kuko aravuze ati bino bintu kubikora diva atari hari numva umengo ntibinguye neza kandi nanje namutahuye kuko nanifuje yuko mu presenta nawe ari huri uko tuvukana twese dukwiye. Rero nizera ko bizoca bigenda neza, gusa intambara zozo ntizibura zirahari nyinshi. Nukuri sinovuga ngo ibintu biriko bigenda neza nta na gato, ariko hamwe n'Imana hamwe no gusenga nizera yuko Imana ariyo izotuma bikunda bikagenda neza. King, papa ndumva yakoze ikintu gikomeye, icyo kintu ndakimushimiye cyane. Hanyuma mwijoro papa twaraganiriye gato ndamusaba audience, ndumva ashaka kuvugana nawe ku giti ciwe na mama ku giti ciwe kuko hari ibintu ushaka kumenya birenze ibyonzi. Ndumva hari amakuru ushaka, so nawe ukomere cyane, ukomeze kwihangana. Muri ubu buzima tugenda duhura n'ibintu byinshi cyane kandi sometimes bimwe bikomeretsa imitima yacu, ariko still tugomba kwihangana tugakomeza urugendo, cyane cyane yuko ndazi kuzi yuja. Rero ko muzi yuja ugomba kwifata nk'umuntu nyene azi yari karaja. So be strong. Merci beaucoup Diva. Umwe yavuze ngo yakoze biriya ntawe yagiye n'ubundi izongera kutugira neza. Twizere yuko ejo buzoca izuba rikaka. Reka tugende. Nari nkumbuye no gusangira nawe. Reka tugende twihereze.
bose umuzigo turawushikana. Films, Good News Films, Double Favor without limits.